Mbega inyota, ikintu cyose caremwe gikeneye amazi. Ndanyotewe kabisa. Nimba ntakugoye wonyemerera nkakubaza, kubera iki tunyotegwa? Isi tubako yuzuye ibintu byinshi bidufasha kubaho. Mvugira ati ni kubera Imana. Kimwe muri ibyo bintu kandi kidufitiye akamaro kenshi ni amazi. Turetse n'ivyo, nibaza ko atari rya mbere wumvise ko umuntu hagati ya 50 na 75% y'ibimugize bigizwe n'amazi gusa. Ntavyo waruzi? Wowe uri amazi yigendera, uri amazi vraiment, uri amazi Imana yahagaritse abasha kuvuga, kujya, kwiyemera, gusuzugura ayandi mazi na bwa bwibone bwawe. Ndabizi kutiyemera. Ico nashaka kukubwira nuko ayo mazi nyene ari akoreshwa mu kugaburira ibice bitandukanye bigize umubiri wawe. Atuma ingingo zawe zikora mu buryo bworoshe, afasha estoma yawe gutunganya neza ivyo wariye, atuma umunwa, izuru ryawe n'amaso yawe biguma bibomvye. Niyacunga agakurikirana ubushuhe bw'umubiri wawe, atahabaye twabona umwotsi utumuka. Akoreshwa n'imitsi, ubwonko, uruti rw'umugongo, ahora agwana n'indwara za buri munsi ziba zaguteye utabizi. Ubisuzumye neza ntaho wosanga adakoreshwa. None kayo mazi aba yuzuye mu mubiri wawe ni kubera iki unyotegwa? Impamvu nuko ayo mazi nyene ahora agabanuka iyo hagize ivyo dukora, nk'iyo dukoze sport, tugiye kuri toilette, yaba kwihagarika canke bimwe bindi. Iyo turiko turahema naho amazi agenda agabanuka buke buke. Aho hose hari amazi atakara ava muri yayandi nakubwiye agize umuntu. Kunyotegwa rero na kabonisi k'Imana kakwibutsa ko amazi yabaye make mu mubiri wawe. Iyo tugumye dutakaza ayo mazi y'imbere muri twebwe, bituma umubiri ukena amazi. Bimwe mu bimenyetso bigatangura kwibonekeza, nko kumagara iminwa, ugiye kwihagarika ukabona irindi bara, kubera ko umubiri uba watanguye kugenda ugabanya amazi, ukagenda uyazigama ngo ntawuherane. Iyo amazi yabaye make mu mubiri, igikurikirana uracumva. Ubuzima bwawe butangura kuja mu kaga, ugatangura kwiyumva nabi, ugacika intege, umutima ugahaguruka, bigatangura kugenda bire mu bugugu muri wewe, ukazisanga warabaye ikigugu, ikirofa, kuko ubwonko bwawe buba butagikora neza. Si ivyo gusa, ubwonko bwawe bugenda buyonga gahoro gahoro, bukagabanuka kubera kubura amazi. Gusa nubwo biruko, kunywa amazi menshi vya buri kanya bishobora kuguteza ikibazo, harimo kumeneka umutwe, kudahwa, guhora ushaka kuja kuri toilette vya buri kanya, kandi unaravye nabi vyo guhitana, ugaducika ukagenda da. Kubw'ivyo rero, ni vyiza kandi cane kunywa amazi, ariko mu mwanya wavyo. N'ababandi bashaka kugabanuka, ivyo amazi arabikora. Amazi ukeneye ntakwiye kurenga 3 litiro ku bagabo, canke 2.2 litiro ku bagore buri munsi. Ingano y'ayo mazi irahindagurika bitewe n'aho uba, akazi ukora, canke ubugaba bwawe. Umwanya umbanye muto ntavuze neza akamaro k'amazi mu buryo burambuye, ariko ntaco, Imana niyadushoboza tuzovuga ku nyungu z'amazi, kukaha ni wacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derike. Urakora subscribe canke s'abone iyo utarabikora, ukabubaye umwe natwe. Imana rero ikurinde, Imana ikuzigame, naho ubutaha.